kugenda. Muzee asibiye kugushwanira ubona ko ejo mwijoro twaraye n'ubusa mbe wanyoye icayi icayi nimbabura twamanitse yavuze ati ndafite amafaranga uja muri restaurant azosura guteka ngaha banzi ibintu ngire ngaha wewe tuzojya muri restaurant janda hombe nasanze ariko arabikubwiye muguraza uraza je numva ntangoye kugira ubwoba subi ngoma ndagusige ntamuje nje kurondera ega no twohaguma twohapfira ntamuje kurondera uherehe je ndi umwana w'umuhungu je ndi umwana w'umuhungu kandi hamwe n'Imana senga bizokunda guma ngateke tuvenga ega ngahani wacu nukugumaha oya je sino bishobora muga gusa none subi abyeyi bacu barapfuye grand frère nawe yarapfuye ubu rero ni je shikiri nene barapfuye sinanya bari bageze wo gupfa koresha ubwenge nawe uri umuntu akuze ni je shikiri kandi jewe mpfuye wewe ubuzima bwoba bwanze bwo kugora cyane no neje usize ngaho mbona ahoga handi wakomete genda giye ubuzima nako nukwemera nugiye uza nonda kubabiri genda nkakagaye ko ndavyo none mfiza katifre ugiye guhera none afisa ugiye kurara aho nzorara hose naho norara mu mwonga je wize ngaho kugira ngo mfire ngaho rero Subila reka ngende kugenda kwanje bishobora kubumugisha kuri wewe reka ngende ntacu nzogaruka ntuzogaruze gute ihangane buri hanganye nzogaruka kumbure ni kubera turi babiri ngiye cyo gituma dufata nabi kandi abana b'abahungu abantu benshi babafata nabi kuko yibaza ngo nzohava nta impunzi badi bedini babantu nurugo tushokuru bamwote Yes bro. Niaje? Salama mtu wangu. Mumeze neza? Sasa je rero nashitse ndaha quelque part inyuma ya televiziyo hotel. Niho mpagaze shapuka niho mpagaze.
sawa sawa ndakurindiriye korere ku mwanya urabizi ntakari umwanya uragoye man is time bro. Mister. Baba salama. Fresh bro. Habari za siku. Fresh man. Meze neza lakini bien sana kabisa. Na mimi niko fresh nashukuru Mwenyezi Mungu. Amakuru y'imisi. Fresh kabisa. None wewe. Maenda shimara. Original kabisa. Kuko wari wibereye ngaha. Je narindi ngaha man. Ariko wewe rero yo mwanya urakugora urazi umwanya ndakurindi. Kwaje fukani ihandi. Haina shida mzee. Ya. Sasa. Okay rero. Yego kabisa. Amakuru y'imisi rero mutama. Cha ni sawa turashima. Ni impore nyene. Yego. Akarere gute? Mutamara. Mutama araharameze neza no musize mu rugo. Musize mu rugo kabisa. Kandi ntazi naho ngiye. Ubu tuvuga ntazi aho ngiye. Kana niwe ndumva tuzoshobokana kuye. Yawe ni sabana. Hari ibintu bidasaba ko umuntu wese aba akwiye kubimenya. Ariko rero ntarandiriye. Hakuru nashaka tuyage kuri cya kintu nari nagusabye ko tuvugana. Cya kibazo cyo kuba. Ya. Navyiketse kari cyo mpamagara. Cyane gose. Icyo no kubwira niwe ndashaka uruhande hariya na hakurya ntakuno. Nuko kijya kintu kisa naho cyase kabisa. Ntigikunda kubera ko narabibwiye muzehe. Narabwiye ati sawa rinda ngende nzogura inyishu. Nagenda kibwira muzehe yacakira neza. Nubwo mwakoranye murafana neza. Hama ngura mutangura agenda. Tamusezeye bro yacakira neza. Numvise nyine muzehe afite ukuntu we nyine yishiramo ikintu cyo ntagikunda bro. Ariko mutungo. Je nakubwiye burya ko mutama bitari bikenewe ko bimucisha. Erega hari gihe abona kumengo bimeze neza cyane. Hari gihe yovuga ati je twarakoranye arabizi kandi niyo nagiye ntamusezeye muga ndazi ntanyidogera arazi ko ndi umukozi mwiza iyo ndiko ndakora ibintu ndabikora neza. Ariko gusa wewe nahawe kuye guca ubwenge uri kurakura mutama. Uburega we nturi muri bwa buzima bwo guhanuza ababyeyi kugira ukora iki niki. Bientôt mutama washobora no kuba takihari ugasanga niwe wese uri mu bintu. Tufo rero kuhiga abantu baciye ubwenge mukorana. Saza icyo wambwiye cyari ico. Ariko icyo no gusobanura nuko nta kintu nakimwe muri no minsi ndibo ushobora gukora mutama tazi. Icyo no kubwira cyo nuko mutama yahindutse si wa wundi wa kera waroze mwakorana business isanzwe. Ubu mutama yarahindutse biteye ubwoba bro. Kugira ngo ndamutinya ndumuhungu wiwe. Urumva? Wibaza aho mutama asigaye afise abantu bamucungereye bro. Ahagiye yose baba bari kumwe bro. Hamago no kuri ikintu ngo atakizi. Bro mutama wowe nyine ashobora gukora ikintu akantuka kugira ngo urane ikintu ishura bro. Ikindi naco sinumva ko nari gukora ibintu. Hari yarakubwira. Ntumva? Washita. Yura wenyine. Nakubwi ochi. Ntumva? Ndakumera wa mutwa. Pasha yawa muhimbire. Wamuhimbire umenye yurara. Uri kuranyumva? Inzo kusura kubona ugarutse ngaha. Muhimbire nani? Eto. Sinumva ko nari gukora project wanje cyo ibintu by'iwanje mutama tabizi. Kuko je n'amafaranga ndiko ndakoresha umunsi n'amafaranga ya mutama. Kandi mutama uyu munsi arakomeye. Nivuga ko ari mu bantu ba mbere bakomeye ku rwego bw'igihugu mu Burundi bro. Bumva. Sha uyihangane kabisa. Ico ndagitahura ariko je nanje ikintu ndiko ndakubwira. Cyubwenge burakuzi. Cyubwenge. Cyusita cyaske ndacumva man. Urabona rero muhungu. Urega hajya wenda gufata nk'umuhungu wanje nibyo tazi. Ndanakuba. Ndanabikuba. Je mutama wawe rero twarakoranye. Muga rero haya ndakubwira iyo ugikorera umuntu. Hari iterambere rimwe udashika. Kuko ukorera umuntu uramuteza imbere nawe akaguteza imbere. Muga iyo wikorera cyangwa ufise abantu mwashize ibintu hamwe mukorana hari yindi nyungu ugira paraporo yo gukorera umuntu. Je ndiko ndakubwira cyubwenge kandi je ukemera tugakorana. None ntubona aho ngeze ubu kuva mvanye na mutama. Nabuhinduki cyubwenge utabura ibintu ndiko ndakubwira. Inyuma y'imyaka ibiri uzobusiga ugeze hajya mutama wawe ageze. Agenda n'aba bodyguard nawe uzobufisa aba bodyguard. Musaza
urazi ko ntashobora kuguhemukira ashobora no kugambanira ndetse ndanakubahira kuba warabaye inshuti ariko naje utahure ujya n'umuvyeyi sishobora kumushavuza kuko ndamushavuje uyu munsi fsandi noja po ndi mu muryango hama ikindi wihangane shobora kureka ku mateka ya muzehe reka tukane neza na muzehe wenda igihe kimwe niyakuvuga nti mwana akiri ndagusohoye bizogenda neza tuza dukorane ariko muri iki gihe ndi musisi wawe kabisa kandi warakoze ku mpanuro nziza wari wampaye nizere yuko no hanyuma tuzokora kagenda neza Bono kuri reka ndakureke nta kibazo antuka ngira tuzosira kurondera kandi kanya twicarane novuga ko ngo haya yandi mahigo ya nyuma yo kuja kwiyumvira kuko ndazi ko utari kurakorana nanje uri kurahomba cyane oya ntandi mahigo namwe bo hamarika ngenda ari muzihe ndazo musanga yashavuye nta kibazo ahubwo namuramutse tuzosubira sawa nta kibazo urugendo gwize ndibaza ikindi gihe tuzohura mama nta kibazo sawa utiyambu cyane komera Bora no preciso subir. Nenguno ci andare a massa. Io non ho che non andare, quindi babarina. Mama yangu mana masih kuyangan mama yo mama ini siapa dari dalammu tamashino negama shaka ndikararyoshe kwe kama grenadine bari bagakoze neza nizana nje kuri Facebook kandi wewe rero ico dupfa niza no kwisoma message urakunda telefone inge gato inge ni deconnect urakunda Facebook sa ndashaka gusoma message je mukafise y'abagenzi benshi aho mufutira abagenzi navyaki nje kuri konte yiwanje ego shashiri wanje uratse ko ndagukunda kandi urana mutwe ko nakoresheje utuntu twiza uraberewe sana ngebe muhamze bikure rero ha nzana habi mtoto wa mjini jana ni waje kimezaje mama aya shabanze reke uraze naye nyumbuye ko tuganira haja ndashaka tamanira nkaga mama wewe nyagusi aya ndawo mwana wa urakunda na telefone yonyene ugumyaha ubundi musi twati kubona aya urakunda ama telefone ukarenza ama telefone yawe sanatombe bandi umukobwa umwe wewe nzo kugurira telefone za vrai hamuta dosubira no kunsaba telefone oya wenzo kugurira telefone 4G yego nzo kugurira fo basikera kubera uranezereza wanda kusenga muhira sanga nyene kugurira telefone 4G telefone mana ndakwikundira kumunsi kumunsi hanyuma mu ndwitsa ndagufitiye aka tuzogenda kuraba wa mumere urabona wa undi umugenzi wanje ngaba kuri seti zoja kumuraba yego bosi wawe ndimo twajya ashadutumiye kandi azi bafise akabanza gato imbwasi kanini mbwa yavuze ko yifuza
kandi cyenda mbwira aho tuzoja carambwira yo burya mwana ndamukunda ngo aritonda ubyumva gute ariko baragutesa oya niwe ntugire ikibazo ndazavugana na papa wawe ndavugana na papa wawe friend kandi uzogenda uberewe asha mbere nzogusoneshereza cyangwa nzokumanurira uzomanura nziza ya 50,000 ndayikwemereye papa wawe turaza kuvuga uno musarara yamaye ndagukunda wa ego mwana ni telefone shasha kata nzokugurira cartridge yego cartridge friend ego amutwe twaca yambewe n'imputana wewe uri grande fille friend barageze kumere kumushinga sheri wari nga karibu mutara karibu twege twariko turayaga n'uyu mukobwa wanje hanze atari yani ndero rancha imbere mana yanje we ukonye mana ibyo unamanitsa muta uyu mwana habaye iki habaye iki mwana ndikumbatsa ngo ngirimbona ngo kutahumetse uko umwana mbonye akubonye umenga abonye igikoko ni kumbona umugabo n'uwo kuba umwana wawe umwana wawe tije naramuvyaye ni wowe wanje none mutama umwana wa mukuru wawe ni umwana wawe ari umwana wa mukuru wanje n'uwo wanje oya nukuri mutama umwana wa mukuru wawe ndi umwana wawe nukuri nawe bitandukaniye n'umwana wabyaye mu nda umviriza umugore we kisho uba wamuvyaye yaramuvyaye tije naramuvyaye nukuri mutama urugo ni babiri umviriza ndakubwire raba nukuri uwo mwana umviriza mu gikoni aho genda zashyize no mu gikoni n'umuntu yitwararika n'ibikoko umwana w'indetatwa barakubwira baba umuntu wahetse nyoko wawe akuvyaye hanze nakwembuye Kanda kugira ivyo mubitugire hanze kenza mwana kera cyangwa bana batagira n'indero uri nyina wibubu ubu kandi undi badagenda asigara hamagara mama waramuvyaye ko ariko niko nakubatse waramuvyaye Mama afise ubwenge bukora neza araduka n'umunwa wiwe mama Vamos mais. Naina kitembea. Neno kumahashe niko. Mumeze neza hivi. None. Uciye telefone. Anana. Ngira sinzo tumuri kuravugira. Cyane mwari muravugana na basowanyu hano rukuru. Bana kimwe ibyo telefone. Ahubwo rero sheri. Afise ibintu nagomba ndakubatse. Wa munsi musanga twicaye ngaha muri salo twe na Subila. Urawibuka? Munsi uyu wa munsi hamwe uje udusanga ngaha muri salo twaryohewe twe na Subila kashushika washavuye kose naje haswe kunkubita okay tu burya n'ibintu bisanzwe hari kimwe nakoze
ego ndabikubajije kubera yuko ya munsi waje washavuye ntiwaturamukije wasanze twaryohewe na Subila nta kabizo wampaye kandi karahoronka kabizo nshaka ndakubaze rero nikihe nimba ko je ndi umugore wawe ntegerezwa kumpisha nirihe banga riri hagati ya wewe n'abana bawe mukuru wawe yasize avyaye irya cyane ari nta kintu dushe kandi nasanze muri mu ngaho bisaba je byari byanyezeye tu nta kintu kwe cyane aho mumenzi cyane kubera cyane cyo barira kuri kwibana rega wenda bizi ko atari kusanzwe wabumetse oya ndetse kuri kuramenya kagusa kijya nimba cyarabaye ahubwo rero cyane kugira ariko nagitse misiniyumva urabona rero twebwe hari ukuntu tubaye kuri wanje yararondeye kandi urabona ko afise ko yari afise ibintu ariko ndiyumvira umuntu yogurisha hirya tumurire hariya haruguru kugira ngo turabe ko ari ikintu twingira mu muryango gatura kandi nariyumviye ntabigucishije ko kumengo abagize nabi itongo ye kandi ndibona afise amatongo menshi afise amatongo menshi je rero ariko ndaciyumvira ariko ndaciyumvira cyane turaba ukuntu kuko twoguma tubayeho mu bararondeye bararonka kandi bifuza ko natwe tubayeho neza itongo yes ry'abana ba mukuru wawe riko ritumara iki tuje kurigurisha kugira tubandanye none uko babaye ngaha bajya gute aya sheri naho ndagukunda aya ivyo bintu je ntavyo nokwemera oya ntituzojya yose oya tuzojya kamwe gatoyi kari hariya itongo ry'abana kajya gatoyi kari hariya hepfo nta kibazo tugakuyemo ariko nakiwabo arakiwabo twe ntituba turabagaburira ivyo bariko bararya bariko barabiturira aya ikintu bantu ciyumvire nawe sha naho ndagukunda ubona ko abagore mukunda kudagira wapi kabisa abakora ibintu byose muja musinzi ingene mumeze ko mukunda kudagira turiye ari toyi yajya hepfo naco tuzoba tumaze ku matongo bafise oya ico nicinjira sheri mugabo sheri je ariko ikintu nagomba ndakubaza uvuze ngo barya abana ivyo tubagaburira mugabo ntiwibagire yuko bafise umukuru wabo ari hanze kandi amahera yabo yamara karaza ngaha muri runo rugo rw'iwacu ahubwo ariyo dukoresha ico gituma ubona tumeze gutyo none tugire kurya amahera ya mukuru wiwe tugire no kuja kugurisha itongo ryabo kandi niyo bakura bashobora no kuriburana bakarironka rero ntumva kabwingi bwawe kagira kajya kariyone baze bararungika ubona tuzotumarira iki kagira ubuzima bwose tuzobaho twicaye kwajya bariko bararungika bashobora kuzana n'ibintu bihinze ajya amahera ni make yarungika ahubwo ugize icyo unyibutsa ahubwo ugize icyo unyibutsa kweri urazi ko Subila urya musi wafunze twicaranye namubwiye ko dufise urubanza tuzoca ku wa gatandatu kandi yansavye impuzu kandi amahera ngaha mu nzu ntabuze 50 million je kumugurira impuzu vena ko ndakubwira n'ivyo by'ivyo nyene ubu harageze ko yambara 750 ko uzi arungika amahera make make ubasigaye angahe ngaho mu nzu nandi cyangwa ibibaza ko bagore ukende bwanyu mutabushyira ku gihe kubera iki uri kuriyumvira neza 50 hiyi genda umugurire impuzu yambare ahubwo naho uriko uravuga ko jewe ntazi ubwengeshe ni ukuri cy'ubwenge ndabuzi ahubwo nciye mbona impamvu abana bakubona umutima ukabaca mu kanwa bagaca biruka kumbe nayo matongo yabo ushaka kubagurishiriza ariko bereka abagore nimufise ubwenge bukimye ubu uriko uradadika uribaza ko bajya bafise ubuzima bw'iwawe nawe ufise ubw'iwawe kandi burya mwana wawe ashaka kubaho neza kandi ashaka kurya tuzanako ariko atumarira iki hamwe nayo byakurira wewe cyane urabona batoye isuka ngo yebya kora ibintu kuko gusa
amazimisi ababuza kurya canke kubera inzara vyakunaniye kumira yakugerageze gerageze nyarutsa ataraza je ntunyinshi kuko hazira musubira kubirya kandi nawe urabizi gerageze nyarutsa yora mama murafata injya mukajya neza we ubu basigaye bakukabira ku isahani iminsi yose kuri ku isahani nziza bagufakira isumba nyira niyo baba umuceri mara gukarangira igiharage bagashyiramo amaputu ukajya harimo itomati nziza ubure rwabaye urugo rwibona ubu nyene nyaruka mwe mukwiye kurira ngaha nyaruka nyumva urindiriye nyarutsa wone dore ni iriya nguru biriya nguru urayibona we nta tandukaniro n'ijya mu biriya ahubwo mwamukiye kuza murasangira hari nyaruka nyarutsa ndakumomora nyarutsa witonda sinabimeneye hasi hose kuraho amaboko koresha umuntu kuranye nyarutsa ndagukubita nyarutsa yijya tunye ndakubwiye koresha umuntu wawe umuntu amaboko arajya hakumunwa nyarutsa byose ndabibone atara kimwe gisigaye ngaha kuranyumva ahubwo mu misi no kugwa ubuzurari hariya mu nguru uri kuranyumva nyarutsa mva ngaho bimaze byose imbere nani uri kurifunagiza ngaha ijya ngo uruburi rwumvira ikiragira kirafuna wewe ujya utwo kujya ngo bakurira ku isahani sani naguze amafaranga iyi mitwe nzoyimena mwege
ngo mumeze nyene yaje ndakugerera kwese Shaho basi naje kwimosha. Kubanza kwezi tukavugana muga naco si ibintu byataye. Urabona kimwe nuko wombira urana umpetse nta kimwe je wombira naso. Ndafise ikibazo wangu. Ndafise ikibazo kweli. Muri famille nyene ukuntu kweli ahantu aho uziyonja ni wumva nanje munyigisha umwuga mu mukoze gose kweli. Famille none wanye ni hehe muri famille. Ngiye muri famille sinavyumva famille bifise ahantu tuye. Ibibazo by'umuryango nyene we wacu nyene ni hatari. Nanje tuvuga rero wewe. Ubu namaze gucanganikirwa n'ukuri kweli. Ese cyo nagomba nakazi nuko munyigisha umwuga kweli. Kasiko kumwe. Rero kweli mama. Rero gutangiye ahantu vuka umusha bigenda gute. Urashobora kunyizera nyene umuntu amaze gucanganikirwa n'ukuri. Ariko wibagira byo ibintu byose umuntu mbona namenga nabaye formatic kweli. Wanyuza ahantu henshi yagucanze. Nakoresheje kujya kweli. Munyigisha umwuga nicyo kintu numva cya mbere nosaba n'ukuri. Kandi mwamukoze rwose. Gapro ari kintu wibagiye. Wenda gutahura kubera nyine bakira hano henshi hacanganikiye. Rero bashaka cyunga abandi umukozi nanjye ngaha. Babashize ngaho kugira ngo mbikana n'ubu bose wanje n'abayibereye mba akarakwambana izindi bidisi. Sawa kwegera bose wakamubwira ingene bimeze ngira yo. Nabyo bihati iminsi nawo bawiranze waho kandi ko ndumva nawe ingene waciye mu bibazo nk'ibyo. Ngende none bamufise kuwundi ngwana sijewe kweli none urazo wa yari gwanje basiza no kwamfira aguhiti tukikoraniye urabona nuwo dukorana manje bayagiye mu zindi business nubura ntuisa ntantu nta wuhari ndumva mwerisa nawe asanze hari nta mubwiye ngorane hano nuko numubwira ku telefone atakubona nerera acibaza mu amanyanga yiwanje sana sijewe kweli nje gushakisha ahandi basi gushakisha ahandi haje sijewe wangu ndaki ana yanjye kana wandi uzona biciye mwo nyene kuri pataro yaje kuri butura urakireya kura wenyene kura niba katari twabikora uraza basi ni mumbabarire basi mbabarira basi inzira yizi wari uvuye kwani